muri mwakeye murakomeye aho muherereye hose. Kazi n'abanyitwa Njimbere Diodone. Karibu kuri channel. Ntibagire kugira subscribe, like, comment. Mugana akantu gatonya ngomba mvuge. Hari video yagize hit yitwa top 5 Burundian artists. Yarahitinze na subscribe ndabaronka mugani. Ngomba kindi video yo hitinga. Rero ngomba yindi video yo hitinga. Fisa kanyuze kugenda kuraba ukuri kwa none podcast. Kuri kwa none niho nashiraho ibiganiro y'ubwenge. Ushobora kwiga ko ushobora gutahura, ushobora kumenya ibintu byinshi by'ubuzima bwa none. Ndaza kushira link ngaho hasi uza kwiraba, ungikire mugenzi wawe kuri kwa none podcast tugeze kuri episode 7. Umva ama episode turayarembeje. Rero ngomba mwizo video wazogire iyi hitting. Yeah. Nani bagira kugira subscribe ni video no munsi gusa ni gutembera naka vlog ndiko ndatembera mwaka kanya nje ku uploadinga ukuri kwa none podcast episode 7. Waje nta internet ifise nje kwa sister kubwira ndayishire ku kibuga. Iyi video muzoyibona yarasohoje. So urakomeye demo. Yeah. Ugomba kubara muzi. No. Ugomba kuza kuri ntuze kuri kame. Sinaje ntibari kwarambona. Makuru y'imisi. Makuru y'imisi, man. Make uri subscribe kuri channel yanje. Yeah. Almost 2K tugomba tukwiza ababone. Ibihumbi 2. Mugani abone ntibari kwara ama video man. Rero ngomba tuzokora video man tubavumbure. Tugire yindi video iri hit. Tubavumbure. Tugire yindi video iri hit. Kandi iyo video izobiri fire. Mugani ndagomba ko yova muri ukuri kwa none podcast utarayiraba kanda kwiraba. Utararaba ukuri kwa none ugenda kuraba. Ngoma ndai uploading episode 7. Vuba turabicinga igihumbi 2,000 bimeze. Je kubera ndavuze ngo tinandire muzosubira gukora mugani. Nzobakorera aga surprise. 2,000 nzosohora indirimbo. Kandi iyo ndirimbo izobikaze cyane. Rero subscribe nakantu kazoba kavuye ku mutima nk'ibintu byose shira kuri iyi channel. Ndakageze ngaho ntibayumve yose. Yeah. Kubera ntituragera kuri babone 2,000. Iyi nayo iyi niyo natoye shamba ndakunda ijya yindi bro. Genda y'umutima ushaka. Yeah, ingene ko y'umutima ushaka me. Kubera system ngane umutima wanje nta ushaka. Rero nzogenda ku y'umutima ushaka. Rero niyo byahinduka aruzo usanga ari yatoye aho ugasanga ni yindi. Rero mwitege ibintu byiza gusa. Hey, all right, ngenda publishing it. Genda kwiraba yongekera mugenzi. Yasohoce kuri kwa none podcast episode 7. Urakoze kuntiza internet. Hariho iminsi nza nkaca ndigumira hajya nkaca ndayi uploading. Ubwo baseze. Alright guys, jenga ndagiye. Turaheza iyi vlog kumara akanya karekare mbwa nisi karekare cyane. Hari utuntu ngomba nkore.
Yo my people, bwa bundi sindabaye nkibandanya iya video cyo gituma ubona muzu zahinduce asha nagasura kahinduce ngane ibintu ntivyiza. Rero ndagomba nyenda basezere bagire kugira like, comment, muntu zem artist wo mu Burundi agezweho mu 2023. Iyi video ya hit nayo nyene ugenda kwiraba maze uramena zijya izindi video za ukuri kwa none podcast kubera ni ibintu byinshi biri kuri channel kandi byinshi biriko biraza. So turn on the notification gaja gakengere kugira uzoza urabona bishasha kuri channel ya Diodone ND. Rero ntatinze tuzosubira kubonana niyo twabonana.